nyene tubandanye icegeranyo ikingene imanza zakoretse bijanye n'umuhungu wacu yitavye Imana apfuye tutamwanse mabwije. Rero tukoraniye ngaho kugira ngo inyuma y'amaziko n'ubu guca ku mazi twakoze uyu mwanya mwiza kugira ngo twongere tuje iname ngene tuzofata mu mugongo abasigwa biwe, uvuga umukenyezi wiwe naho gakobwa kiwe Hilda, kugira ngo turabe ko twosegura abantu uyu mwana muri nyina wiwe basigaye ngaha kugira ngo ubuzima bubandanye neza. Haze isi jambo ribira uwo biwe umwana agira icyo bivuze. Rero ndashimana ko umuryango turi hano turagira akanama ko nzobarera. Rero ndagomba kuba kugira ngo uyu mudamu uyu mwana nuko atari bwiwe amukunde amurere neza. Wanyuma rero ijambo rigeze kugira ngo umukazana wanje abifate neza ko arasiga nyine muri wanje kandi n'umwana amubona nk'umwana wiwe, kuko ubucuti ntibwari kujya mu muhungu wanje gusa nawe n'umwana mu bandi n'umwana wanje. Rero nifuza ko yotekereza kwa murugo ibintu birahari n'umwana bagumane hamaze kuba turabona tubakurikirana. Nayo yashimiye bose turi nk'abatoyi b'umuhisi Mabwija, twabanza gushima kumwe mwatubaye hafi mu bihe by'akababaro twaciyemo. Ni ukuri Imana ibahezagire. Hamwe n'ivyo twabuze umukunzi wacu canke mwene wacu twari dufunze cane, yatuba hafi akaduhanura, yadufasha ndetse muri vyinshi cane. Mwese murabizi. Reka rero dusaba umwana azodukirekeraniye uwo mwana azogume yiga abeho neza, kandi nisha azobona ko akeneye kumufasha aje tugiye kumujyana tumufashe, natwe turiteguye kumufasha nk'uko Mabwija mukuru wacu yamufashije. Mwese abagenzi murakoze cyane, mugize neza kunyitaho muge nk'umuryango.
mwananje yiga mungu soko papa wawe yapfuye uje nzokuba nureme mwana nzokuba hafi kuziga nzobaho kanatsinda ibintu biriho ntaho bizoca bavyumvise uzobaho kubera ko nyene ntacyo uzobaho hamwe hama namwe muryango mwizere neza ko je ntazobaho imukira kandi byose bizogenda neza. igihe cyose umugabo wawe yari ku mufiro n'igihe mwari mugandaye nta n'umwe yashoboye kumenya icyo yari cyo vrema ndakwemeye ko uri umunyamitwe sha barakinya imitwe kwe turazi gukina imitwe umuntu kuva aho umugabo tukibana n'umugabo ntigeze amenya ko wewe tukwigana na wewe uri umuhabara w'iwanyu kugera arinda apfa bazi ko ndi umushoferi aho umunyamitwe bazi kuko bose umuryango wawe wose bazi ko ndi umushoferi wawe uko tubishyira ahagaragara wibona gutya mugabo reko umugabo yapfuye uko uravuga yuko uhavuza tukabana hajya ndafise imiryango ingorane umugabo nyina w'umugabo ni arumva bagumamurikirana nabashikiwe n'abandi afise imiryango bazi umukazi ko ndi umushoferi wawe aho tuzorera tuja hose nabo mbona mvuye mu nzu yawe bazomenya ko twatashe dutevye umuhereza indakora twatashe dutevye aho bazombona hose bazoba bazi ko ari umushoferi ariko ndabona umenga hazobora ikindi kibazo ko abona ubusa mu nzu yawe kajya gakobwa kawe irida ntakuntu twumukinira idiri gute ngiye kuzirika Ona akugiye ko ndafete banzo kake Maze kuyaga byinshi urazi ko uri mutoyi wanje kandi tukurikirana rero cyari kinzanye n'umukuru ngo hariyo urazi cyagiye turi mu nama y'umuryango urazi ko bajya bose bari hajya ari wowe n'umugabo gusa mu muryango wacu nta n'umwe yari njyewe jenyene sinarusi ingene nuvuga mugabo ubu nagomba kuguhanura nka murumunanje ndaguhanure ujya mwana wasigiwe umufate neza umukunde kugira ngo abiwabo no mugabo bagukunde utarashiraho n'akana niyo mpanye gusufise yabo nicyo gituma kajya kariho ugakunde ugafate neza sibyo mwana wacu nanje ndi umufakazi mugabo narakunze bajya abana babo kuko niyo maraso yabo kubera nabakunze nabo barankunze nawe ubakunde kujya nyene inshuti yanjye amaruko nukuri uvuze ikintu cyiza cyane kandi ibyo bintu nacyo biri ku mutima nukuri ntugire ubwoba uzobyubahiriza rwose kandi bizogenda neza nukuri ntugire ubwoba nakwitishije amajambo menshi mbura no gukutsa imana kwega no kutsa imana bobo kijege nyaruka ngaha zimana umushitsi we n'umushitsi wabonye ubaza icyo afata
mbari ifanta fata agafanta kitwa citro fanta ishushe agafanta gashushe citro uyu niyo akiva ruguru sitwa ntazi yari mubwire tumubwira ati kama kera kamwe agafanta kera niko mfata gashushe ariko agafanta gashushe yego kama kera gashushe kera gashushe kama kera ntuzanire ishushe wabyumvise yego jewe nawe uzanire amazi ntacu sawa kandi unyaruke yego ma karibu bite rero sawa n'ukuri turashimye nagutelefone kubona gutelefoniye watevye je sinzi wagize ikibazo nyabaki ko sije nabonye urashitse mbona unyumva umwanya wawe muremure kandi nivyo nagenze gute sivyo kuvuga shiri waje kuvuga imodoka yangoye nagize ikibazo urabona ko amapine amaze guhera nageze mu nzira ipine iratoboka mboneyeho n'akaryo ko kubwira ko na asiranse yaheze bishoboka ko muyaranje murembera amahera hindura amapine tugere na asiranse ibyo amahera si ikibazo urabizi ko amafaranga ahari wowe gusa wiporogaramu ari ejo cyangwa irya ejo byose ibyaranje amafaranga nzobura wowe natwo byose ari iby'iwacu ndabizi ntugire ikibazo wa mukozi yatevye bobo kijege nukuri mama ibyo navyo ni ibi byantumwe kugira ngo ndagashusha kagapfana abantu kagapfana kugira ngo ndagashusha byantwaye umwanya kama ushushi hari n'akatuguma kabitse hari mwiki ngaho kagapfana mama kugira ngo nzane agapfana gashusha mana banzaniye umusatsi washuye igifana none sibyo bimwe ngo nzane agapfana gashushe urera icupa warimenye byagenze gute oya ntagiye uguretse ndashyira mu nkono amata nshaka ubuziko amata ndagashushe bobo kijege urakumeneza mutwe wowe mutwe wawe urakumeneza washuye igifana none mutse nkora mu maso ntimwambye ngo nzane agapfana gashushe nagusitumye ifana ishushe none ntiwumva yagutumye ifana ishushe ni ukuvuga itari muri firigo idakanye kujya nyine imetse utareshyira muri firigo none ikintu gishushe none bagishyira ku muriro kugira ngo gishuhe ntabwo ibyo byose urakwitegereza ubwenge icyo utazi uraba none imbere kuri amasafuriya ngaho urabona nyine amakaro ko ashyira ku masafuriya yo mu gikoni eka karashushe mwana mujya kabikura mva mu maso no kumara amazi imbere y'abashyitsi tarifana kujya nyine imetse itaraja muri firigo ariko mpamvu urambone nuko mwambye agapfana gashushe none nzaya agapfana gacimwe ushaka iyi wewe isakoshi ntera yibitse nidakwiye kuzosubira kuja kw'ishuri ninde kuva kuri uno munsi no kuri ino saha ishuri rigire ngo bayi ndagusezeye kubera iki nuko nyine ndakubariye abiga barafise iyo baje aha wewe aho wize ntihajya nyine isoho yarakiriho ubu ntuzosubira kwiga nuko ndakubarereye wowe rero ubuzima ufise wewe cyangwa ukeneye kubamo si ubwo kwiga ubona ko nzo gukura mu ishure ngiye kuyabona genda ko mu maso sata amashuri abiga barafise iyo biga
inzu naheruka kera abaje iminsi myinshi. Halo? Nicaye muri sari wawe nyaruka. Maze umwanya ndahicaye isaha yose. Sawa. Tantine? Watwibutse? Yemwe nabibutse. Biraza. Yego. Amakuru y'iminsi. Asha ni byiza kuri. Nawe watagase. Reka kuvuga. Nta n'uwamenya ko twaheruka mu kiriri. Reka shaka umsinako. Notagatagutse narapfakaye. Ahubwo banza umuhamagare umwana sha ndamukumbuye. Uno musi navuze nti sindara ntabonye yida. Kandi umuhamagare ndamukumbuye cyane. Mana ndamukumbuye gute? Ndabigusabye. Nacho. Ndamukumbuye Nacho. Mana. Kumva umukeneye kata kumuhamagara. Ariko namwe murakumbuye. Uyasaga sisishwe. Wari warazivye ari Umwanya kazini hatari. bamutwibuka abasha bamutwibuka muri ukarija mu mwavuze ba. Tura iyo twogiye bagire. Kandi umuhamagare umwana nyabo. Kandi kumuhamagarira ariko akina n'abandi bana hariya. Yego sha. Ibyo banzuriye ikibazo ushaka. Urumva rero. Tantine wawe waraje. Urabyumva? Ubwira ikintu na kimwe mubarira cyo ngaha. Ndakwereka amatwi cyane yatewe yose ko arabiye. Wabyumvise? Niyo kubaza ko wiga uvyemere. Niyo kubaza ko wayo kangahe namaze kumubwira ko uhora uwa mbere. Wabyumvise? Ukishura ibitandukanye n'ibyo. Nabaze kugiye kugutwi kumwe ndakurako ukundi ntureko. Urumva rero. Uchugenda muri shamba urabe yakanzu yawe ya cream wavyumvise ya cream abari wambara izi utukuri niko ucunyaruka akubone hanyuma niba heza kuganira cyose nizera akagenda ucugaruka ibyo birakurariye niwonye byose mugabo ukiyenda ukavuga ikintu na kimwe aya matwi rimwe ndakuye irindi ndakura indi wavyumvise iruka rero iruka ugenda ibindi iruka Urazi gatante. Araje, ariko aragira etide. Yoni yigisha umwana. Maze kumwe naciye ubwenge. Ndi mwana aciye ubwenge. Cyane gose. Araciye ubwenge cyane nkasi. Na papa rero aciye ubwenge. Kwishuri yaguwa mbere aba ari n'uwa kabiri cyaba ari igitangaza. Yamabuwa mbere iminsi yose. Nuba araje ubwenge cyane. Amakuru yo ngaha rero. Amakuru yo ngaha ni meza. Nubwo mwaduhitse. Yoina ya mi. Tantu yangane gatoyi haturuna ko ndakora ikuba ndatubandana. Sawa ntago murayanga n'umukobwa wawe. Niri muri kwishuri gute. Yo felicitation nukuri ntawe utokubira avana. Reka ndakakugurira kweri. Uraciye ubwenge we na papa we yaraciye ubwenge gutyo nyene. Papa wa misi yose yavuwa mbere. Imisi yose yavuwa mbere ivyo vyari bizo. Akana gafana uza kugura kubera ko ari wa mbere. We na mukase mubanye gute? Arakugaburira neza, akakwambika neza. Yo numva ndamukunze basha. Ariko mara umugore ndamukunze. Ni umwana mwiza cyane. Ubwo amaso yawe arimo ibintu byirabura umenya aratukura ukuntu. Cyangwa aya maso ye. Uramubwira mu bazo kuvuze si?
yanjye iri he? Sa? Telefone yanjye nayisize ahanyene mu gikoni kandi mu kanya bahejeje kuntelefona none nje kurondera iri he? Telefone? Uranyite telefone ngo umpereza telefone yanjye. Yama muri telefone ngize ndagutwara. None ko ari uri ngaho wenyine kandi mu kanya bakora telefone none nagiye nkurikira. Telefone irimo indirimbo imuze sonera y'indirimbo ya Roza Muhanda. Oyama bya. Yari kirasona ubunyene none wewe. Oyama. Mbere telefone yanjye uri gisuma wewe. Uburize nakubwira mabuja. John Kristo. Kandi byose nigarani. Tunga telefone yawe natwa. Jewe telefone joy na mfise. Telefone ya nyama kandi yonyene. Jo agasonera kugenda kati. Imisi mazi kujumbura asauri makamera. Nasanze telefone ngaha. Iriko ngira ngo ni wewe nibembeleze ni wewe. Mikoroni mwako niwe salama. Umbiriza mabisigura ngo ntwara ndakwinginze ntwara mu maboko yawe nzotekana nacyo ndayitwara nabikuye ko inyamagara yonyine gamabya najya bafise ubwenge bukwereza telefone yanjye guhamagara telefone ifise umunwa numa ni wewe bisigura ndumva ko uri gisuma wewe ni wewe bisigura ngo ntwara uri gisuma mpereza nturakumeneza mutwe mbere usanga na kida zanje ariwe wazitwara kida ziri hehe ko nazibutse ujyana uja kuri nkumbeshe ivyo byo jewe mamu aga telefone kwanza kuvuga tora ito chunda chene ko ya n'amagara yo mugabo kirita stop no bikuzi imuze nyamome no kuri mu gatu ya tono jewe natonigara ntwara ngati uyu telefone yari yamagara yo ni nakuye kandi ngo ni be mugabo ito kirita ko mu gatu udukoresha neza ndakurahi jewe tujya tunda bakoresha neza jewe ngo kishendo mukristo Nukuri, jangan jaga kuri nyama mumenya akaka kamuteka kirita. Nukuri no kaya sindaga. Murasi nakasuzina ni kaya amuye kwamudani umye. Nukuri tunda ndatutega. Urasubizamu. Wowe utwike n'umwana wowe mikrobe yawe. Hai. Wowe kutokwirukana wewe. Nuri mama, ni igikoresho cyo gikoresho. Kandi bagakoresha rimwe ucuta. None koresha toruci. Ntabwo ngira wowe. Ya, Bana ito turakora. Mvuganye byinshi. Ujya ari kintu cyari kingenza. Bon, nari tengaho mwaka myinshi hari banganze. Kandi ngo sinagigumiza. Ko byane ikibazo cyane kigumiza mu byarangoye. Yaje kubwira Ida. Simona amabwija. Narimo namabwija. Nasotse hanze. Wenyine wazi abagenzi nushaka guhisha umugenzi. Bisigura ko mama Ida yasohotse hanze akaja kundi mugabo agatwara indama agacaza mu gihe nyine yari abana na musaza wanje babwije ko nyine byagenze. Bisigura ko umugore ari inkozi y'ikibi ari umunyakibi agezaho ashobora kuba abana na musaza wanje mu nzu agatwara inda y'undi mugabo. Sishaka kuvuga Uko byagenze. Ivyo byarabaye. Njera mugenzi wiwe kandi nta wundi yari bwabwire iryo banga. Narimbwira ndamubwira ati kubera iki mukoze ibyo bintu bambwira ati byashitse ahitwara kandi babwira ati ko umwana ari bwiwe. Ntushobora kwisemera ko numva bimenya umutwe numva ntashobora gutekera umutima wanje. Ubu nyene ngira telefone umuryango wose dukorane twicare hamwe turabico dukwiye gukora. Byigumizamo wicare umuzi ko ibyo simusezana wawe ibyo mubimenye. Urakoze. Utunga ujya mwana muzi ko atari umwana wanyu. Urakoze ugize neza Imana iguhe. Ndabona ko tuhava muca mufata ingingo uko nyene ugigombi kumbure ko byashitse uko mu vyakira uko amumenye ko muzaza mukora bundi. Ingingo sishobora kuyifata. Umyenda kubari nti urakoze ugize neza kubimbarira. Imana iguheze gira. Niyo umyenda telefone umuryango wose twicare hamwe tubivugane tuvyumvuje mwacu. Yakaba inkozi y'ikibigo. Mama. Na wa muntu nakubwira zigiye kirekire ndakubwira ko mfise umufiance. Wa mukazana nakubwira ngo yo namuzanye.
urakoze mukazana kwene umuhungu wanje muvyare muvyagije. Murakoze cyane mama. Yego cyane. Mani baheze Urakoze gushima mwana wanje. Murakoze cyane. Namwe bari ubona baheze gute ubona ni sawa Ni sawa nukuri. Ni sawa aracaguye. Ukaturanda bamukaje. Muje mundongere ndaza kujuku. Murakoze cyane. Yego mwana wanje. Mani baheze mama. Yego cyane. Murakoze cyane. Geze neza. Kandi sheje bara uko muje munjangira ko akujuku nandi nakabone. Muzokaronka Imana ntizi. Imana niyo nkuru. Kandi murazi ko Rwanda ari mu butoro. Ni jewe nyene. Mwebwe nyese muri abavyeyi. Yego cyane. Bani zobikora. mama agomba gusezera agende kuko uyu asanzwe ari umugwiza atunga afise ibikorwa byinshi akora reka tumureke agende Turabasezere. Yego Murakoze cyane. Yego. reka ndamushikanaho imbere cyegaruka tuvugane Nibiki bijana ngo Kazibe Konyene n'abantu ibyo birato cyo ugiye wambaye Hewe uraze neza yuko ibirato byambara umwana afisese ibari kubyambara so wakiriho amuru bunyene Kazibe ndakubare nkande Kumbako kuri bunyene Waruke no kuzurambara ibishambara zo ni muzu z'abana bafise base Wori imfuvyi nta sufise Kirofa kigugu Nyarutsa Tange nabigukure Numva rero Jane kugira ngo ndagufashe nuko nokufashe ikintu kimwe kuko ayo maso yose Jane ntaco nsaba imbabazi ntaco tumarira na Jane nawe ntaco kumarira kugira ngo abo mose basi ugire n'ubuyaha agire n'ikimaze na gitoya reka ndagufashe tora telefone umutelefone papa wawe umubwire byose uko urahura navyo umubwire n'ingorane zawe ufise n'aya musozi yawe acabona acagufasha akira ndakume papa ndapuya papa vuga neza ndakuzibura jewe naho nzigaraganye atari wawe toka papa wawe ari mumva mwisanduku hariya mumva
mubarire shayo go Baba. tanguralo Baba. Kuki wanzize. Garuka baba. Nkira nyaru Baba. Ndagowe baba. Korago Baba nyaruka baba. Baba. Ndagowe baba. Nyaruka baba. none anyaru mubarire byose Baba. Ndagowe baba. ati barangure telefone gitabo ati ngurabe telefone gitabo Baba woge wanzize baba. Ana kwavuga ibyo ndakubariye nyarutsa Ukuririza nara biko ndakubariye Ega bato ndakubwira neza kura nga Tata mubarire neza ati ndagutelefonesha jeni gitabo banguriye Baba ndagutelefonesha jeni gitabo banguriye baba ati ngurabe ndicaye neza muri kote mwidisa ngurabe baba ndicaye neza muri adiva wavyumvise hanyuma uzosubira kuduririza gutyo Mama waje kumamagara ufite telefone zibiri nziza z'igitabo shira mama warazi yaje nawe nyari mu kaburi mu isanduku bamushize mu kaburi tora nawe telefone yako wawe utangure kuvuga alo mama alo mama ndagawe mama mugatira ngo ati mbayeho neza mama meyane eza nakubwiye nti ndagufashe ndaguhe telefone nziza telefone mama wawe umubarire uraziha ari mu mva baje musha mu sanduku bacamufurira n'ivu ari mu mva mu telefone rero mama mama mwana pasa mama nakuyuanza uvuge alo mama mama mwana pasa mama mama nakubwiye uvuge ala mama neza nakubwirire Oya mama Hilda, oya mama Hilda. Mama Hilda suko twigishijwe mama Hilda. Giziki. Narakuye kenshi mama Hilda. Yomugwa. Mana yo mwijuru dusenga tutabona. Mana. Oya mama Hilda, nukuri. Mama oya mama Hilda. Suko nukuri. Ikirafite cyacitse. Nabibonye nukuri. Nabibonye je naho utambonye. Je yo mana. Nuko narabona kenshi yo. Ihorere mwana. Uyu mwana yari yinatse ko ararira wabonye. Wabonye. Ihorere mwana. Reka kwirengagiza. Nabibonye byose. Wanakubarire naraguhanuye kenshi. Nakubwira rifata uyu mwana neza nukuri. Oya kibona byo. None wewe wakoze mu bita kuraba. Wowe birandaba. Ngubiriza rero. Jewe nakore kutashatse kubyumva. Kora ibyo ugomba rero. Oya, urabona uyu mwana uri kurajyagagura gutya. No mwijuru hari iki? No mwijuru. Umviriza nanda Imana izobikorerako. Uramenya yuko amahembo yose ni ngaha mwisi. Uko ziciza uzogihembeko. Uko zikibi uzogihembeko. Mama, kuki wameze? Ma, nyibuka nanje ma. Njani nikigobye banje mana wawe warakoze. Mwanira. Ndarushe mana. Kila kintu cyose mana kimbako njenyene. Kuki mana. Mana nikigobye banje mana wawe basi warakoze. Mana kuki. Bana ngenu
nuko nja kw'ishure mana nakoze iki kugira byose mana bimbako banyanye nuko nja kw'ishure Yesu nyibuka mana ewe ngira neza nukuramagara umutima wa mama wawe ngira kuramagara umutima wa nyoko wawe ewe subiramo ndakumve umuzimu wa nyoko n'umuzimu wa so nguze gufasha ukigira iki ewe ndakuharereye ngenda guterejura amabati uve hejuru wikubite hasi subira uhamagare umuzimu wa nyoko wawe subira uhamagare wakijujuwe uko uhamagara gufasha iki hewe Ida uko uhamagara gufasha iki ugufasha iki ubu nyine nibazana imigozi ndakwereke bebasha imigozi ndakurehe ubu nyine ni ukupfuna nkakwica umuko nyine uko gora amaboko neza uko uzora ugenda umeze uko ujya umeze uko uryamye umeze uko hanyuma umutima wa nyoko wawe uko urahamagara nuza gukurayo uza kugaburira ugugurura umunwa ugutamike ugwire byose wakiguguwe mbega zangorane zarabandanye ahubwo niwaganiriza n'umusenge n'ubunya bimeze gute ibyo gabanuka byongereka ikindemesha coco niko imana ari se w'imfuvyi kandi nivyo imana ni se w'imfuvyi kandi izogutabara Tantironi ndakubaza Tantironi twarabahinyiriwe nacyo twarabahinyiriwe nacyo aho waravye inzu yose urumwe nari nziza ubona yuko woba usha kwitora namwe wakurugutuye gutwa ko neza wavyumvise ijambo Tantine jewe ntuzosibe kurivuga sindakuzi ntunzi iyi nzu ntuzoyitorana si yiwawe kandi si yiwawe umwana tuzi nuje ari mu nda uravyumva neza wavyumvise neza cyane haya ndakwanga n'umutima wanje wose ahubwo nawe wowe ukavaho urabona ukuntu uza gutera mbuto yaje muri iyi nzu urakavumura agapfa wiruka ingene gasa ko nanjye yabimbariye kurumvise bitampumurije mu byumve namwe jewe inkuru ndabafitiye ni inkuru yashishe yamenye umutwe maze iminsi ntushobora gusinzira kubera iyo nkuru ingeza aha numva noyidaho uno musi sindayirarana ndayivuga Ivete mu minsi yahera yaje muhiri wanje arambarira yuko
Hilda atari umwana wa Mabwija. Ijyanda yego yitwaye aba kwa Mabwija mugabo yari yundi mugabo kubera ko yabana na musaza wacu tusho tubifata ko uwo mwana ari wiwe. Ati mugabo umwana si wiwe, umwana n'uwundi mugabo yari n'umumbariye nuko ntanamumenye. Ariko ngo ujya mwana suwi wacu. Bisigura ngo hajya ari muri rujya rugo ariko n'ujya mupfakazi mukase hajya si wabo afise se wiwe ahandi hantu aho bigenze. Numva byashishe, numva byamenye umutwe kandi ndumva neza yuko ujya mwana tara muri rujya rugo ntaruraramwo turamusohora kuko nashaka guturana muri rujya rugo ntibikunda ntibishoboka. Ujya mwana suwi wacu, suwi wacu nagende arondere se wiwe, nagende kabisa, nagende no musi ntarurarama. Harundi numvise ayivuga ndetse yo mu Ivete Muyomba icyo ndakubereye coco Ivete n'umugenzi Pfamfi wa Maida ntiyibesheye. Mama Maida ntiyibesheye, yavuze ibyo yakoze kandi ndazi neza ko tabanga rya Ivete ntabanga rya Maida. Bisigura yuko ivyo ndakubwiye ari ivyo kuko nabibwiwe n'umugenzi wiwe Pfamfi, nta wundi ndavyumvana. Ariko Ivete ndamwizeye yombesha ashaka gushika kuki. Umva nyene twe twemeza ko ari ivyo tutatohoje neza. None igisigaye gutubuza n'iki ko ise umwana menye wana nyina ara ko umwana tubasa nase hagana na tuba bose bafashana se sindavyibaza. Kera twarabibona ko yesa nasi ariko ubunya aho bigeze namuravye neza cyane ku mafunguro ndabone ko asa na Mabwija na gato nta gato goye ntarara. Ariko Muyomba none mama Hilda yaribeshiye ko yatwaye inda y'ubundi yatwaye inda ujya mwana atari uwiwacu yoba yaribeshiye kugira ngo agire iki? Jewe simbona yuko umwana ategerezwa kuguma hajya ahubwo natuvireho n'ingoga. None ni gute kumurekera hajya anya ko muzi ko Mabwija yasize umugore afise inda? Ni gute umwana yoza gutorana hamwe n'umwana wacu kandi atari uwiwacu? Ntibishoboka. Ute haturano yavyaye ntibishoboka. Ahubwo natuvireho. Numva ndamwasi ujya mugore, numva ndamwasi arakabona fu ntaco yari kumarira umuryango. Ndumva koko ahubwo gira n'ingoga gira nje kunywera icupa agenda tuvire hewe inge ndakwereka amuceje aho umuntu nkaya byo kunywera agacupa nje mugira ndakanye neza ngene nabo rero nje nta muhira nishaka ngambere igitenge nje ngenda ndamusohora. Nukuri ndakurahiye ujya mwana ntarara muri ijya nzu, ntarara muri rujya rugo, ico cyo ntibikunda futa mu mutwe. Bashana cyenda ntarara niyo torana ko ibibaho azotorana ugeri mu nda azotorana kwasi unya kugura yanga twiboneye kwe bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya bimaziki kubaho kwisi bimaziki kubaho kwisi mu marushwa n'amaganya
bishasha kwera urakoze cyane ahubwo nyaruka rwose bashi ugize icyo umara n'ukuri nawe ndagukunda rimwe umwe gukunda kabiri merci beaucoup egoshe sawa merci karibu okay Ninda gutelefone. ni nkuru nshasha wo mutantine wabayirita ujyaye na senge ngo haraje ubwo nyene ngo aje kumwirukana yirita wow urazi rero ubu rero idirira hiye yida niyo yahora tubuza amahoro ubu rero tugiye kwidegemvya uko dushaka kandi tugiye kumwidegemvya ukwiye neza Urazi rero ngo maze kuvugana n'umukozi wawe gakeneje aba ari jewe nzosuma shaka kuzokubwira ka speciality kubico ngoma ngende ndamu explique ukuntu azotegura iyo sauce ngeneye ko ejo zo kugira surprise okay ariko rero sikumenga kaje agakozi kawe umenga nakabona ubwo kazobishobora sindabizi ariko nico gituma ngoma ngende mvugane nawe ndabimusigura ukuntu azobikora ahubwo reka ngende bishasha sawa Sawa. Urumva arakadiri ngoma ndaguhereza. Idiri? Yego. Hariho akarungo ngoma ndaguhereza uza gushira mu byo kurya bya umukobwa yirita. Ndakwemera amahera ibihumbi cyane. Washaka menda guha na avance wenyine. Ni sawa. Akantu ndaguha uza gushira mu byo kurya bya yirita. Hanyuma je ndakwemera amahera kandi amahera ndazi kuhemba amahera make. None akarungo nibyo manje yasumye canke ni oya ni by'abana bonyine nta muntu mwitamba rimwe n'ikirungo c'abana n'ikirungo c'abana ngo ucubwire ucuma mpaye cyangwa ndagura ibihumbi ijana kugira ngo uvyemere reka mbe ndaguha ibihumbi 200 vya vasi menyakantu reka nakaguhe shira kuri wewe na mabuja oye kuri yirita wenyine kandi urumva wibe gutya urumva wa muhungu uravyumva gutya ayandi uzoyapajyanye ayandi wari wariheza kubikora ibihumbi 40 cyane yako ntugire ubwoba none nkondeje apana wewe ndiri kuraba ugere kujya bijya bari b'abakobwa bangana ijya abana gusa shaka uri patron we ntugire ubwoba umunyirahishije mukanyanje nawe sawa ucuza nawe kurida gusa kurida wenyine gusa sawa sawa sha ibintu biranteye amakenga birungo by'abana kuva aho nagatege nta birungo nigeze numva bavuga ngo ni ibirungo by'abana gusa abakuze batabikorera aya cyose ndetse n'ibishano ashaka ko nita irida ndamwica ntibikunda ntaco nje nabishyira mu njya iwawe nyene maruja n'iki kigabo mu njya zahida sinabishiremo ama ndabe niba ari shano bihitane bo
arasohoka aragiye n'ibiki Alo. Ego ndi muhiri wanje. Mama Hilda. Mu bitaro. Daje ngiranzi. Ego. mvuye nka kwa murumunanje nje nari maze iminsi ndamucungira inzu aragwaye amaze iminsi ari mu bitaro abaganga baramuvuye bavuye ivyo agwaye bananiwe ahubwo bamubarengwa natazoje gupfira muri kuri kweri ngo murakoze nicyo nabyiteye urashaka kumbwira jewe ndabona ko icyo kumfira mwana irita narabahe
ndabahenze navuze ko umwana atari uw'amabwija umwana ni uw'amabwija. Oya ibyo si wowe wabivuze byavuzwe na Ivete. Ivete niwe yampamagaye ampamagara turi babiri ambarira yuko nyina wa Ida ariwe yasize amubariye yuko Ida atari uw'amabwija ahubwo yamuvyaye hanze amubwira urihenze kuko si wabivuze ibyo. Jewe napangiye ati ndamutuma Ivete mbega ukungene twiteranije ku mwana we turambaye ibara ibyo uravyo babuze mumbabarire mbabarire ndafise nabahenze ko mabwija burasize intwari ujya umushoferi wanje ujya ntabwo ari umushoferi wanje nigire nagize kugira ngo byorohe mbe hafi ujya wenyine uganikwiriwe. Yesu, ibyo ukora birarengeye ubwenge bw'abantu. Ntawakwizigiye azigera amaramara. Kuba narabuze ababyeyi nkiri muto ziranyigishije byinshi kuri iyi si. Kwihangana, gusenga, kumenya kubana n'abantu. Abana b'abantu barahinduka kiretse Yesu wenyine niwe atigera ahinduka. Abo nari nsiganye nk'umuryango barankuye ko amaboko. Abanyifurije urupfu nibo rwahitanye. Imana yarangwaniriye. Ubu umuryango waranshikirije ubutunzi bwose bw'ababyeyi banje. Nakiba ku mugororosi Imana itakizi, kandi nakiba atari umugambi w'Imana. Ubu ndatahuye neza yuko Imana indi iri kumwe nanje kandi irambona.